bitera imbere rero n'uburyo ukinamwo politike bwategerezwa kuba butera imbere. So rero FPR ifise ikibazo cyo kuba idatera imbere muri politike, igumana bya bintu yamanye muri za 1994, 95, 92 rumva. Nta masezerano turi bwemere, turakwica iki nivyo meme strategy. Abdul, none abajene biki gihe ugwaruka urubona gute? Uri mu nzira nyayo uri kurajijuka bro, ntaho ndazuraganira nago reka ndakwibutse ko jewe negera umukuru w'igihugu, ntangura kubona umukuru w'igihugu nshobora kwegera gutya yari Petero Nkurunziza, dukorana ibikorwa rusange, ducanga isima, turiko turubaka amashuri. Abandi ntivyabaho, urabyumva? bavuga ngo ubonye president ngucukira amaso. Yes, turabura muje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zene zise turabaye mwana musana mwiriwe biravana umunsi naho rere. So mane mezera mupromote bendo camera utako subscribe, like, share, comment bananyukora kugira ngo ibintu bigende neza. Today is another day. Another blessing. Another blessing. Another blessing. Abdul wagwa. Vipi bro? Fresh sana bro. Umaze kuba umuntu w'abantu bro. Fresh sana kabisa. Kuba umuntu w'abantu cyane cyaguma bambwira ati Abdul kweri maze nk'igihe utaza bavuga ati Abdul kweri turamukumbuye cyane. Ahubwo uzozo bahaka nimero kanje bashire kwa amazi. Bashire kwa amazi kabisa. Kandi urabuga shire ko kuri screen kabisa, baravyumva bashire kwa amazi, barungike n'aya amazi n'igihumbi hasi kabisa. Ya meze neza ariko aje meze neza bro. Akazi karaza na mahoro kabisa, ndashima Imana. Kendura mutse abantu bawe hamarita nguri kiganiro. Ya ndabaramukije abantu bose bariko baratwumviriza, bakunda kudukurikirana, abakoze subscribe nabo bose bahurira n'ikiganiro mu nzira ari nta kibazo. Ariko turanabashimira ko bafata umwanya wabo bakumviriza ibyo twavuze, hanyuma bagashiraho comment zabo, ivyo bemera n'ivyo batemera, bakagira ico babivugako. Ntaco biba bitwaye kabisa. Uno munsi rero sinza kurandira bwana Abdul, tumaze kumenya ko abantu bakunda igihugu kandi bari mu nzira nziza yo kugikunda, na cyane twabivuze dukunda igihugu tugikundisha abandi, ni nayo ihangiro ryacu. Twebwe dufise ihangiro y'uko Burundi bwotera imbere bukamera neza, Burundi atakajagari bufise, Burundi bw'amahoro n'umutekano, na cyane yuko ari igihugu twifuza kuzoraga abana bacu. Sisa kandi baravuga ngo iso akwanka akuraga urubanza rwamunaniye. Twebwe rero abana bacu turabakunda, ntidushobora kubaraga igihugu kidafise ico kimaze. Dutegerezwa gukora ibishoboka byose abana bacu tukazobaraga igihugu ciza kabisa, na cyane. Cesigaye nkunda ukuntu gwaruka. Warabonye mutima no comedie ryari warabonye ijya mwimbo ari kumwe na nyine cyubahiro. Kajya kantu ni sawa, kajya kantu ni sawa cyane, ni sawa. Ariko ndamushimira umukuru w'igihugu cyacu. Ujya muvye arakunda abajene sana cyane gose, yifuza ko abajene sana, kandi arifuza yuko ugwaruka gwotera imbere cyane, urumva. Ariko ikindi nacone abantu baze bagerageza ibintu nkabijya nibabibona, amaso ntamere nk'ayaraba mu metero gusa, ahubwo bagire gute batereza amaso imbere harenze. Ujya n'umukuru w'igihugu bro, harongoye imiliyoni 10 z'abarundi, afise amabanga menshi. Gufata umwanya akaza kugutera iteka mu murima, kugutera iteka nk'ugwaruka mu murima wiwawe, umurima w'igihugu n'umurima wiwawe nk'ugwaruka.
basi kugira arabe yuko ugwaruka rwose gwogira gute gwoshira inguvu mu byo ruriko rurakora bisigura yuko n'umukuru w'igihugu atwifuriza iterambere kabisa. hari abantu ushobora gusanga babishira ko ayandi makomanteri adasobanutse mugabo ukuri nuko bigoye kwisi yose kuronka umukuru w'igihugu akora nk'abijya cyane gose, biragoye gose. Abdul, none abajene biki gihe ugwaruka urubona gute? Ruri mu nzira nyayo uri kurajijuka bro? Ntaho ndazuraganira nago reka ndakwibutse ko jewe negera umukuru w'igihugu ntangura kubona umukuru w'igihugu nshobora kwegera gutya yari Petero Nkurunziza, dukorana ibikorwa rusange, ducanga isima, turiko turubaka amashuri. Abandi ntibyabaho, urabyumva? bavuga ngo ubonye president ngo ucukira amaso. urumva ibyo bintu mbona uratse ko je nakuze nzi ikije kinarico none erega mbona kunyigisha gukunda igihugu bari umbira bro wo kunyigisha je nkiri umwana gukunda igihugu nakuze nzi ko ubuye president ukwira amaso urumva jewe narakoranye ibikorwa rusange. Umukuru w'igihugu yari yaje mu ntara iwacu ibubanza cyo gihe twari ko turubaka province. Petero Nkurunziza turakorana ibikorwa rusange twegeranye imetero ku yindi ijyambere mu buzima bwawe. Ndavuga ati nukuri kwa Yezu mama yake na mama none uyu munsi dufise umukuru w'igihugu ashobora kugusanga mu murima akaraba ivyo uri kurimbura, ariko warabonye ijya mifuko no masana yamutipa arafise akano. Jewe naje ngoma ntangura ibintu byo kurima ahubwo wewe waracereye. Ntangura ibintu byo kurima kabisa. Umwaka ndabitangura mu kwezi k'umunani. Kora kazi kabisa dukore. Abdul, twari duca agafaranga mune wacu. Muri Societe Story Company barafitiye amazi ya Story Hot, Story Tangawizi. Bakagira na Story Juice. Urazi ko rugera Uganda ruje ku ntwaro. Ruvutse ku intwaro. N'abajene bagiye hamwe baritahura. Bariko baratera inkuru nkuko tukiri iki kintu umugabo. Cyo gituma ugu Ruganda baguyise Story. Utera inkuru atabudo dukora iki? Umva gwavuye muri Story. Kuganira mwicari ahantu ati kabisa. Ubateye imbere n'abajene bameze neza bari intermede million. Ko iryo niryo rigaragiza kubisanzwe amarigara yose y'abajene haba hakwiye kuvamo ibintu nk'ibyo. Kabisa. Aromba. Bari muri intermede million bameze neza bagaze neza baratanga formation ku bajene. Baze guha ugwaruka rurenga 163 bakora. Ico kintu reka ngira ikintu ndakivuga. Duhora tubona abantu benshi bigira yuko bazi ubwenge. Ugasanga umuntu ikintu cyonyine ashobora gukora muri ubwo bwenge azi no gucafuza igihugu ciwe. Urabyumva? Mugabo ugasanga nta nimbaraga afise zo guhemba basi umuboyi basi atuma mutekera. Mugabo ukumva abantu bugwaruka nkabo bariko baraha abantu akazi. Cyawumva bro n'abajene abantu umuntu burya ndakubwire umurundi mwiza gusumba abandi nuwahaye akazi kenshi abandi barundi. Ugasanga nk'umuntu afise nk'abakozi ngaha muri iki gihugu hariho abantu hariho umuntu ashobora kuba afise abakozi 4,000 genda muzi 4,000 kandi ugasanga bahembwa umushahara mwiza. Noneho fata bajya abakozi 4,000 fata rero imiryango iri nyuma yabo. Cewe hariho umuntu mu minsi heze nahora nkorera, hariho akantu nahora ndamukorera amafaranga ya mpemba ari umuntu umwe niyo mafaranga narihinze, kandi uwo muntu akorera uyundi muntu. Cyawumva ntakorera leta, akorera uyundi muntu. Cyawumva vrema
nawe akaca gukoresha nawe ugakoresha abandi nanjye urafisa gukoresha nanje nkaca ndiha inzu nkatanga rasiyo muhira nkagira abana bakiga ibiki abo nibo bantu bakenewe mu gihugu akundi gihugu gukora ibishoboka byose nawe ugatanga akazi ku bandi apana kutubesha ngo uzi ubwenge abantu baturaba turiko turakora ibiganiro nk'ibi byo gukundisha abantu igihugu bakavuga ngo turinjije twabuze ibyo nivyo dukora wewe uriko urita abantu yuko atabwenge bazi udafise n'ubushobozi bwo guhemba n'umukozi wo mu nzu icyo ukora gusa no kwandika ku gihugu wanditse ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu wanditse ku mukuru w'igihugu uri kuracyoza leta uri kuracyoza umugambwe uri ku butegetsi uri kuracyoza iyindi migambwe uri kuragira nibyo byonyine ushobora gukora hanyuma ugaca uvuga ngo uri umunyabwenge ahantu barabira umuntu w'umunyabwenge n'umuntu yiteza imbere kwanza ukiteza imbere abandi hanyuma warangiza ugateza imbere n'abandi sisa urabyumva ko ufise ubwenge kabisa hari akandi kantu aba bantu bagwanya igihugu bari hanze abantu bakicafuza urabazi si Rwanda bavuga hari akantu biharaje ukaza wumva ngo ndakeneye ngo kurihira ngo ishuri ngo abantu nka batanu bari mu Burundi ariko ugasanga abo bantu nta n'ivyo bakora akabipostinga kuri rezo sosiyo bro ukarindira ko abo bantu azubarihira ukabura oya yerega mwene wacu nabo hariya bari kuvuga ati reka kugatumba mvako ko numva naneguye ibi bintu kumva atani igitoro na kimwe gihari basi reka nubakisha na station imwe cyangwa nzane na 10 ml z'igitoro ushire mu gihugu ukumva acafuza kuri Facebook ariko bro wagenda aha komuka nta na centre de santé yubatseho oya reka ndakwereke buriya bajya abantu benshi ubona bacyoza igihugu ku mbuga ngurukana bumenyi burya ikintu no babwira ca mbere moza murababonamo nabanebwe cyane ndakubwira impamvu arabanebwe dufise abantu b'abagenzi n'inshuti baba hanze za Etazini iburaya baba hanze sivyo muri diaspora urashobora kumurondera imisi biru taramuronga ataruka kwanse ataruka gusuzuguye ahubwo ku mpamvu zuko ariko arapambana afise akazi kenshi hariya hanze barakora cyane urabyumva barakora cyane so ni gute umuntu ari aho hantu bakora cyane udashobora kujya udakoze aronka umwanya wo kwirirwa ku mbuga ngurukana bumenyi acyoza aronka umwanya gute wo kurondera amafaranga nayo bafise barakenye n'ibyo kujya ngira barasa barakenye Yes bwana Abdul katugushimire cyane yari ntangamarara nkuko byamabigenda katwinjire mu kiganiro nyezina biragaragara ko Kagame afise imitwaro yikoreye imitwaro myinshi biragaragara uravye ibibazo ari karahura navyo ikintu kivuga ku kiwe biva kuki mbo ikintu no bivuga ko novuga yuko Kagame ikintu ca mbere yarananiwe muri politiki yarananiwe muri politike kunanirwa kwiwe muri politike suko bibera yuko sinzi nimba ari ubutama ariko ni kibazo cyo kuba no kivuga gute kudahinduka cyane kudatera imbere mu bwonko kuko nimba ubizi nimba ubiraba neza uyu munsi amazu yubakwa uyu munsi siyo mazu yubakwa mu myaka 200 heze ntuzenyi zarahindutse systeme abantu bubakamo zarahindutse urabyumva uyu munsi harubakwa inzu zanzu zose twahora tubona ari nziza uyu munsi usigara ubona umengo ni ibintu bidasobanutse sivyo nukuvuga yuko burya nta kintu na kimwe kidatera imbere so nimba ibintu bitera imbere rero n'uburyo ukinamwo politike bwategerezwa kuba butera imbere so rero
FPR ifise ikibazo cyo kuba idatera imbere muri politike, igumana bya bintu yamanye muri za 94, 95, 92 urumva. Nta masezerano turi bwemere, turakwica iki nivyo meme strategy. Ariko umenye yuko sorry, ibintu byose birahinduka. Strategy wakoresheje uyu munsi muri politike abantu barayimenya. Iyo bayimenye uyu mukenyuro uri kurakoresha, iyo abantu bawumenye ejo ntusubira kugukoresha ngo batsinde. Urabyumva? Biba bisaba yuko uhindura umukenyuro. Rero Kagame byaramunaniye guhindura umukenyuro. Ariko aratsindwa muri politike, ararushe cyane. Ararushe cyane, arikoreye. Iyo tugende kuraba imitwaro Kagame yikoreye. Turabe imitwaro Kagame yikoreye. Ariho ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NBC, umengo ni NBC News. Giheruka kwandika yuko gifise amafoto y'abasoda b'u Rwanda bagiye muri Kongo kugwana muri Kongo, bashika ku bihumbi n'imiburiburi batari munsi y'ibihumbi 5. Iki kinyamakuru kikongera kikerekana ukuntu hariho imva mu Rwanda. Urazi yuko mu gihe cyaheze twabivuze yuko baguma bavuga abanyarwanda ku bijanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, bavuga yuko ngo batabona imirambo yazo. Urabizi yuko ejo bundi duheruka gukora ikiganiro ngaha twerekana amarimbi atarazwi mu Rwanda mashasha ariko atanguye kuzura. Ibi bimenyesha makuru byerekanye yuko irimbi rishasha ririmo imva 900 za vuba cyane. Abantu 900 ahantu atacorezo cyabaye u Rwanda, abantu bo bapfa gute? Kubera iki ibyo bintu byose babibonye kera? Ayo mafoto bari bayafise na kera, kubera iki bariko babivuga? Aho tuhave tugogome. Iyo bavuze kugogoma tugira tumanuke. Human Rights Watch, Human Rights Watch nayo yasohoye icegeranyo kivuga ku Rwanda, kivuga yuko u Rwanda rwakoze ubwicanyi muri Kongo mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri, igihe batera Goma na Bukavu muri kijya gihe. Bavuga ko bishe abantu, baranigagura abantu, barasahura, bafata abagore ku nguvu. Iyo ni Human Rights Watch. Urabyumva? Hanyuma iyo Human Rights Watch yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isaba Perezida wa Togo Faure Nyasimbe, isaba umwami wa Qatar yuko hamwe no kuba bari mu biganiro byo kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo, ariko ko badategerezwa gukora ikintu cyose cyotuma ibyaha byakozwe muri Kongo bitagira uwo bibazwa. Ndakumva cyane. Urabyumva? Haruguru nakweretse yuko bemeza yuko hari amafoto n'amashusho n'amavideo yuko u Rwanda rwagize gute, rwagiye kugwana muri Kongo. Uyu aka kanya urumva yuko bariko Human Rights Watch iri kwiragiriza u Rwanda yuko
rwagize gute gwishe abantu muri Kongo. Ukwezi kwa kabiri no kwa kangahe? No kwa mbere. Human Rights Watch irazwi. Ibi za ABC News zande za The Economic ibinyamakuru bikomeye, ni ibinyamakuru bikomeye. Ariko abantu babyibuke neza, ibi binyamakuru iyo bitanguye kukuvuga gutya, Amerika ibigomba ikudahwe, iba yaguhatse, ibigomba ikudahwe. Ubundi naguciriyemwo ingwano yo muri Kongo, ubundi yaje kudefinisa iherezo rya Kagame. Urumva niyatsindwa bwazogenda hama kandi ngo rujya rukiko mpuzamakungu CPI, rujya ni CPI ni bagwita gute rwo mu Buholandi, rwaratanguye amatohoza ku byaha byakorewe muri jya ntambara yo muri Kongo. Umugabo wamuhagurukiye, urabyumva ibyo bintu. Mbo muri kijya kiganiro kindi narakubwiye yuko Perezida Kagame bamwimye, banse yuko ijya nama y'ibihugu bya Afrique Centrale. Mbo urazi yuko ejo bundi abanyagihugu bo muri Congo Brazzaville n'amashirahamwe baburanije Kagame ku matongo Perezida wa Congo Brazzaville yari yaramuhaye, ujya Denis Sassou Nguesso yari yaramuhaye, abizi ko u Rwanda ni rutoyi kandi ahanini ntihamera. Bari baragiye gufata amatongo hariya yo gukoreramwo ibikorwa, kurima kugira baze bararonka utuntu two bafungura hariya mu Rwanda. Urabyumva? Abanyakongo Brazzaville aho ati umuntu ariko arica abakongomani kujya baba banyibiwe, twebwe kubera iki yo caguma akorera mu matongo yiwacu kandi yica abavandimwe bacu. Congo Brazzaville urabizi ko yavuye kuri Kongo. Urumva yavuye kuri Kongo, no kuvuga abanyakongo Brazzaville n'abakongomani n'abavandimwe. Ati nta kuntu umuntu ariko arica abavandimwe bacu hanyuma neturangiza tumuha amatongo. Amasezerano bari baragiranye kubyerekeranye nayo matongo, n'amatongo manini cyane, kubura bizi Congo Brazzaville ni nini cyane. Urumva amatongo manini cyane. Abanyagihugu ba Congo Brazzaville bamutsinze, ntategerezwa kuyakoresha. Ugiye ugafata ibi bintu byose by'uruhurirane. Ejo bundi Kabila yagize nk'uko avuga ijambo yerekana ngo ukuntu ngo ari umuntu mwiza, ukuntu ari we yazanye ihererekanya mabanga y'ubutegetsi mu mahoro muri Kongo. Urumva anegura ubutegetsi bw'uwamusimbuye Felix Tshisekedi, avuga yuko aje muri Kongo. Ariko amakuru mfise nakuye ku muntu nawe azi ubwenge w'umupanafricaniste, avuga yuko narijya jambo bujya Kabila atarivugiye muri Kongo. Kandi Kabila ntari muri Kongo. Abanyamerika baramubwiye ati va aho hantu, reka kwivuruguta mu bintu byacu nk'ingurube yivuruguta mu byondo, tuvireho. Urabyumva? Kandi urazi yuko bujya Kabila kuza hajya ntiyihamagaye, kuko Kabila yarari muri za Namibia za niyo yarari. So kugira ze hajya n'u Rwanda rwamuhamagaye, kuko urazi yuko kugira ashika i Goma yaciye i Kigali. Urumva? Uko kose Kagame ariko aratsindwa muri politiki. Nukuvuga Kagame bameze nk'abariko baramuhekesha inyonjo.
urabyumva. Ibi bintu byose bikwereka yuko Kagame araremerewe cyane, nibyo nkuko wabivuze, araremerewe gose, kandi umwanya n'umwanya ashobora kwisanga ahantu habi biteye ubwoba kabisa. Nukuvuga ngo umwanya n'umwanya Kagame ashobora kwisanga ahantu hatari heza na bukebuke nico nobabwira. Reka tugushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane. Reka dushimire abantu bose bakora dukurikirana, wowe turakora subscribe, bone kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turakunda. My name is Iram Promoter Bando Camera. Ciao ciao.